Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misosi tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kuraba hanini ku gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, aho nubundi bamwe batanguye kubona ko amajambo yatangajwe na Reverend Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba atanga icizere ko azonagura imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu c'u Rwanda FPR nawe yagize ivyo atangaza. Uyu akaba ari Werari Gasamagera. Ni mu gihe uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda FPR Werari Gasamagera avuga ko arindiriye ko umugambwe CNDD-FDD bavugana kugira batorere inyishu ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ivyo akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gihe yatanguza ibikorwa vyo kuzotora abazoserukira uyu mugambwe mu matora yimirije. Werari Gasamagera uti nivyo koko umugambwe CNDD-FDD twagiranye umubano mwiza na FPR kuva mbere. Rero umugambwe CNDD-FDD mu gihe uwo twigira tukavugana twovyanka ariko ntibarabikora. Rero ikibazo c'imibano hagati y'ivyo bihugu bibiri twokirekera leta zompi kuko bariko babikurikirana, ariko mu gihe umugambwe CNDD-FDD nk'abantu tubana boduhamagara muri ivyo biganiro twoganira nabo, ariko tukisunga uko leta zompi zafashe iki kibazo mu minwe. Bamwe bati biragaragara yuko abatwara imigambwe yompi iri ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi n'ubundi bafitaniye ubwumvikane ndetse n'imigenderanire idasanzwe. Reverend Ndikuriye we ubwiwe yarivugiye ko n'ubundi yigeze kugira urugendo mu gihugu c'u Rwanda, ubwo ivyo akaba yarabitangaje mu ntango z'uyu mwaka ubwo yariko yishura ku majambo yatangajwe na Perezida Varisito Ndayishimiye ajanye n'ingene u Rwanda rwabimye bamwe basize bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Reverend Ndikuriye we ngo bwiwe yarigendeye mu gihugu c'u Rwanda arishikira i Remera mu kibanza abo barimwo ndetse baranayaga nk'uko yavyivugiye, ariko birangira n'ubundi nta nyishu ivuyemwo. Werari Gasamagera rero akaba yabimenyesheje nanone mu gihe Reverend Ndikuriye yarongoye umugambwe CNDD-FDD mu gihugu c'u Burundi yari yamenyesheje ko azovugana na mugenzi we wa FPR mu gutorera umuti ibibazo izo leta zompi zifise kino gihe. Tubibutse ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda umaze iminsi usubiriye gutosekara, aho mbere leta y'u Burundi iheruka gufata ingingo yo kugara imbibe bihana n'igihugu c'u Rwanda. Leta y'u Burundi kandi yagumye yagiriza igihugu c'u Rwanda gushigikira umuharire dutabara wama uza guhungabanya umutekano w'igihugu ngaha n'ubundi mu gihugu c'u Burundi. Nubundi nk'uko vyama bigaragara, bamwe bakavuga yuko nubundi aba bakuru b'imigambwe bose baramutse bagiye muri iki kibazo cotorerwa inyishu mbere yuko nubundi imigambwe batwara kuri ubu ariyo ifitaniye abayikomokamwo n'ubundi batwara ibihugu ariyo n'ubundi baba bakoreramwo. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira vyinshi bitangaje cane ku vya biriko biravugwa ku yugururwa ry'imbibe z'igihugu c'u Rwanda ndetse n'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ku munsi w'ejo Salva Kiir n'ubundi yaganiriye na perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwirabana n'inagurwa ry'imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda. Yasavye Perezida Evariste Ndayishimiye kunagura imigenderanire n'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit akaba kandi ari narongoye umuryango w'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko yagendeye u Burundi aho yaraje mu rugendo rw'akazi. Uru rukaba ruri mu rukurikirane rw'ingendo ariko arakora mu bihugu bitatu vyo mu muryango wa EAC ari vyo u Rwanda, u Burundi hamwe na Kongo. Bigaragara ko imigenderanire itifashe neza. Mu kiyago c'aba bakuru b'ibihugu Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi bavuganye ko kwishirwa mu ngiro ryihuta ry'ivyapfundikiwe i Nairobi bigaherekezwa n'ivyapfundikiwe i Rwanda kugira ngo umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo n'ihungabana ry'imigenderanire
ntiritandukire ibindi bihugu vy'uyu muryango. Muri urwo rugendo rw'akazi mu Burundi, umukuru w'igihugu arongoye ishirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, Perezida Salva Kiir yakiriwe ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye isaha 3 z'agatondo n'umushikiranganji ajejwe yinjira ry'u Burundi muri EAC Gervais Abayeho. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi hazwi ku izina kwa Ntare, Salva Kiir ubundi nk'uko twabagajeje ko akaba arakiriwe na mugenzi warongoye Burundi Evariste Ndayishimiye. Umubonano w'abakuru b'ibihugu ukaba warabereye mu mwiherero. N'itangazo risozera urwo rugendo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko Peter Matuki, rimenyesha ko abo bakuru b'ibihugu bashimangiye ko hakenewe ishirwa mu ngiro ryihuta ry'ivyapfundikiye Rwanda mu gukinga ko umutekano ukomeza guhungabana birushirije mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ibihakwa gutuma iryo hungabana ry'umutekano ritandukira ibindi bihugu vy'umuryango ndetse n'imigenderanire yavyo. Nk'uko Peter Matuki yabitangaje, yagize ati ikindi abakuru b'ibihugu bavuganye nuko ibihugu bibanyi kandi bivukanye Burundi n'u Rwanda vyoshira mu ngiro ivyo vyiyemeje mu vyo ayo mareta abiri y'u Burundi n'u Rwanda yagiye arumvikana mu biyago vy'imigenderanire hagati yavyo ndetse no mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Gutyo ibi bihugu bikareka imigenderanire ikabandanya hagati y'abantu, ibintu hamwe no mu bikorwa. Umukuru w'igihugu Salva Kiir yagendeye Burundi nyuma y'umunsi umwe akubutse mu Rwanda, aho yabonanye na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro vyabo bikaba vyaribanze n'ubundi ku mutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Ni mu gihe imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugaye kuva ku igenekerezo ya 11/0 uyu mwaka w'2024. Inyuma yo kugendera Burundi, Perezida Salva Kiir n'ubundi akaba yabandanirije urugendo rwe rw'akazi mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. N'ubundi hagiye kubonana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi kugira ngo barabe ingene botorera inyishu n'ubundi iki kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo, kutumvikana hagati y'ibihugu vyose burikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Bamwe bati ese Salva Kiir aragerageza kuzimya umuriro muri ibi bihugu bitatu mu bihugu 7 bigize umuryango wa EAC. Ni mu gihe kandi leta ya Kongo yagumye yagiriza n'ubundi ibi bihugu cane cane ingabo zari zarungitswe n'uyu muryango ko atakintu zigeze zikora mu kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Kongo, aho leta y'ico gihugu yari yanagirije ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryemeje kuja kugarukana amahoro muri ico gihugu biciye mu murwi MONUSCO ko naryo ataco ryakoze. Reka ano makuru yacu tuyabandanize ku mugabane wa Buraya, aho Ukraine ivuga ko yakoroye indege igera kabiri ya maneko ya A50 y'Uburusiya. Ukraine ivuga ko yakoroye indege ya A50 ya gisirikare ikoreshwa muri maneko, indege igize kabiri ikorowe mu kwezi kurenga gato. Iyi ndege yarasiwe hagati y'ibisagara vy'Uburusiya na Rostov on Don na Krasnodar nk'uko amasoko mu gisirikare ca Ukraine abivuga, ku birometero 200 uvuye ku rwasiro. Uburusiya ntaco buravuga kuri ibi, gusa kuri uno wa gatandatu igenekerezo ya 2024 imyaka 2 yarumanye neza kuva Uburusiya butanguje intambara yeruye kuri Ukraine. Umukuru w'igisirikare ca Ukraine kigwanira mu kirere arashimira ingabo ziwe hamwe n'igendesa rya gisirikare kubona ngo bafashije gukorora ino ndege. Indege y'intambara ishobora kubona ibiri kure cyane kandi kabona n'amaradari. Ejo kuwa gatanu anavuga ko igitero cahuriranye n'umunsi ukomeye w'akaruhuko mu gisirikare c'Uburusiya. Uti turabakeje mwebwe mwigaruriye ubutaka bwacu kuri uno munsi muri ko muhimbaza umunsi wahariwe umugwanizi w'igihugu, niko yanditse kuri Telegram. Video yahanahanywe ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana igihe indege isa n'iyari irashwe mu kirere hamwe n'urubeya rw'umuriro runini n'ivyotsi vyinshi vyirabura vy'indege imaze gukoroka. Mu nyuma abajeje ubutabazi batangaje ko hari indege yakorokeye hafi kigwati ca Trudovaya, Armenia mu karere ka Kaneviskoyi, kandi ko umuriro wadutse wazimijwe. Nta zindi nsiguro batanze. Hagati aho hari umuhora w'igisirikare c'Uburusiya ku rubuga rwa Telegram wanditse ko indege yakorotse inyuma yo kuraswa igisasu
c'abagenzi babo. Uno muhora wa fighter bomba wanditse uti muri uno mwanya ntibiramenyekana uwayirashe. Ukraine ikaba yaheruka kuvuga ko yakoreye iyo ndege yo mu bwoko bwa A50 igenekerezo ya 14/0 uyu mwaka. Amakuru yaraherutse gutangazwa n'ubushikiranganji bw'Ubwongereza bujejwe kwivuna abansi yavuga ko Uburusiya bushobora kuba buriko bukoresha indege zitandatu za A50. Ihingurwa ry'ino ndege ikoreshwa mu kubona ahari ibirindiro vyo kwivuna ibitero vyo mu kirere ikanahagararira ibitero vy'indege z'Uburusiya rishobora gutwara amamiliyoni amajana n'amajana. Ukraine ikaba imaze iminsi yinanata kugira ngo itere intambwe ziboneka ku ngabo z'Uburusiya mu bumanuko bushira ubuseruko. Mu gitero gisa n'iki co mu kwezi guheze, abategetsi ba Ukraine b'igisirikare ba Ukraine bavuze ko indege yo gutanga amategeko y'ingwano yasambuwe hamwe kandi n'iya A50. Ngayo rero amakuru yariko aravugwa agezweko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafite kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezagire.